Ndabaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Ibiganiro twaganiriye nibaze ko byabashimishije. Uno munsi rero tuzanye ibindi tuganirako. Murabona yuko haheze iminsi leta ibicishije mu ishirahamwe ryo gutoza amakuru n'amatagisi bavuze yuko abantu bose bariko barubaka babahagarika babasaba ikori rya 2% ku muntu ariko yubaka inzu irenza miliyoni 250. Hama abandi nabo bafise bariko bubaka iziri munsi y'imiliyoni 150 ari boca batanga ubusa n'ibice 8%, kandi ubutazoba bifise bazoca bamufatira ingingo zaruhasha. Rero hariho n'umugambi rero wo kubuza imigambi yokozwe na Obuha n'izindi zikora amabarabara, imigambi minini itaratangura kugira ngo izoce ikora mu bihe bikurikira muri année budgétaire yindi. Iyo année budgétaire rero duhejeje ikaba nayo yari muri vision 2040 igihugu kizacifashe n'igihugu giteye imbere mu 2060. Kugira duce hirya no hino ndafise ubuza aradufasha nyine nka kugira ngo turibaza ibibazo twigishura, kuko nta muntu wo muri leta twaronse tutumira kugira ngo ashobore kuba yodufasha. Ndafise umutumira nagira baramutse. Mwaramutse neza. Mwaramutse. Rero hari ibibazo abantu bibaza. Muri ibibazo hari bimwe wowe uzi abantu bibaza kuri ibyo bibazo. Yego, murakoze cyane. Nkuko mubivuze turumva yuko hariho itegeko ryagiyeho rijanye n'amataxi ku bantu bagomba kubaka amazu. Baratanguye. Yego, 2% ku barenza ku bafite inzu zirenze miliyoni 150, hanyuma n'izindi taxe. None tuguma twibaza tuti none ijya devi dutanga batusaba mu kugira baduhe batange uruhusha rwo kubaka, ahubwo si ukuvunira si ukubohera amaboko umugongo abantu bagomba kubaka inzu zabo kandi bafise uburyo bubayabaye. Murakoze cyane. Ahubwo jewe naranatangaye kubona yuko umuntu arinda gutanga devi yereka sabiki cyangwa kweki arinda kuba devi. No kuvuga ngo haramananiza bakuye kuri leta za kera yabashaka yuko habaho bourgeoisie, habaho itandukanye ry'umukene n'umukire, donc umuntu atunze n'umuntu adatunze. Abo bantu rero hari ibintu bagenda bashiraho abandi bagaca baza bakurikira. Mu bisanzwe kumva ko urinda kuvuga ngo uzoyubaka ku mamiliyoni kandi bizokoresha ibintu by'amahera angana kubera iki tubirinda gutanga ibyo bintu. Nicyo kibazo rero abantu rero benshi bari batanze amadevi, ntabwo bari bibaza yuko bazahava batanga itagisi ya devi. Kandi ntibyumvikana kuko umuntu iyo aguze igikoresho cyo kubaka mu bisanzwe bajya bakivanye hanze, hariyo amatagisi batanga bita teveya, uba wakirije kandi batanga amatagisi yose. Ayo matagisi tuba twayatanze muri kijya giciro uba wabitanze kandi uba watanze. Kubera iki bagomba gusura kutagisa ukundi? Uriko urabiraba ni nka cyagiye cyo bafata amafaranga bakayagira ibipapuro abaho kugira ngo abantu bagabanye umuvuduko wo kubaka mu bisagara. Bavuze ko kubaka mu gisagara aribo bazotanga ayo makori. Ariko nk'ubu uriko akora defubu arumva yuko kugira ngo bashikane inzu ya 250 miliyoni atazovuga ko arayo, azogira devi ntoya kugira ngo atange amahera make ntoya taxi nk'iyi. Kandi urumva rero ivyo bizoca bigira ingaruka mbi, kuko bajya batanga ibyangombwa babanza nkagira analize ukabona ati iyi mifuko y'isima yavuze ntikwiye. Uko barazi igiciro c'inzu kambe babazi igiciro c'inzu. Icyo kibazo rero kizoba umuntu ico azokora n'igiki azoreka kubaka, hanyuma tubeho gute? Ni ikibazo nyene.
kandi wa mugambi nawe uvuga yuko twotera imbere none wumva byogenda gute atanzu zubatswe akanzu rero tutagira aho uba ikintu kimwe gishobora kubamo ciza nuko bavuze yuko abubaka mu gisagara ari bo bazotangizwa amakori je mba numva yuko kuri babantu bafise ahantu atari mu bisagara iwabo ruguru bagende mu misozi wabo sishobora kubaka iwabo je nico ciza cyonyene mbonamo kuko umuntu ariyo tubaka mu gisagara azoca agenda yubake ku gatumbi iwabo none ko atari azoguma aje Bujumbura ntazo azoba hehe umva n'abapani zo gupanga nizo zikibonetse baya no kuvuga ibisagara byabaye byinshi byabenevyo ababishoboye apana babishaka kizobamwo n'ubishoboye n'ikizobamwo n'ubunabwishaka ni ukuvuga rero aho cyo tureka b'abakongomani canke b'abazungu baze bigurira ibibanza bubake abarundi ntibagifise ikibanza mu gisagara kuko bafite amahera menshi akwiye kuja kubaka mu gisagara ntibaki kiretse nico gituma ubona kenshi habaho ibintu vy'ibiturire vyanka guhera kuko avuga ati nanje ntafise inzu mu gisagara ntumera ndi umuntu ayo makuru igiturire kigiye kwiyongera ahubwo kugiwizwa nka kabiri kugira babahe bari heya yandi y'amadevi yaratangishije igiturire ariko arubaka inzu mu cyaro nk'akarorero hazotangisha igiturire ayinjira muri leta ntaba ari amo yatangwa nazo muri igiturire na leta urumva ntibihuye none nk'umuntu yari afise ivyo bibanza iyo politiki ikaba yaje yamaze kugira ivyo bibanza atazoba gishoboye kuhubaka bizogenda gute rero nk'abo barafise amaparsera ikibazo nuko nabonye hariho ibintu vyo kunyaga banyaga ubutubatsi bacoboye bayikunyaga parsera Bujumbura birakomeye utayubatse ntibanakugurira iyo baba babimenya nuguze reka tubatse nawe barayimutwara igihe bariko baratwara hariho ivyo baba baguze rero no kuvuga umuntu adafise amafaranga yo kubaka akayigurisha uwo bayigurishije nawe ntayubake barayimutwara mbere icyiza bikiri icyiza no kugabanya uburyo bwo kubaka amafaranga leta ikorohereza abanyagihugu cyane rwose iyo devi ntihagire icyo bavuga ngo uzotangira tagisi nk'iyi umuntu yubake akurikije uburyo afise kiretse n'ibyo vy'amatagisi iyo yurumva ko ari na make kwijana ariko sinamake jewe nk'uburyo sishobora kumva neza sishobora kumva ingene ibeni y'amabuye ishobora kuduga ibeyi igashika ku 100 mu gihe hari amabuye tudakura hanze y'igihugu nayo twimba mu gihugu c'iwacu ibeni y'umusenyi ikazimba kandi ikazimba umusenyi siwo twimba hanze hama bigaca bicako rero n'amabati bashobora gukora mu Burundi kumwe ari ishyirahamwe rikora amabati naho ritobaboreza hakaba hariho n'ishyirahamwe rikora isi ivyo bintu bizimba biza kuzimba ko tugasanga iparisere umuntu yaguze miliyoni 40 ugasanga agiye kuyubakako ku miliyoni 40 inzu ikaja ku 200 ibihumbi 300 ibihumbi 400 miliyoni ugasanga miliyoni 100 miliyoni 100 kandi yakoresheje ibikoresho byo mu rugo byo mu gihugu cyacu ni ukuvuga hariho ikitagenda neza mu bintu byacu twebwe abanyagihugu twimvamo yuko yubatse inzu utegerezwa kubaka nk'iyo kwanaka ukopye kore ugakopya narigeze kubivuga kuri shene y'iwanje abatashoboye kubibona bashobora kuraba tubwira neza aho twashobora kuyibona ndaza kubasigira link kugira ngo murabe ingene ushobora kubaka inzu ku mafaranga make n'ingene igihugu gishobora kubakwa ku mafaranga makeya ibisagara hirya no hino ni ukuvuga iki ni ukuvuga yuko leta ishyiramo ingufu ngashyiramo n'uburyo ni ukuvuga uburyo no kuvuga iki abanyagihugu we baborohereje ntacyo biba bigusaba kindi ni ukuvuga urashobora gufata muri komine bakavuga bati uyu mutumba ni uwa leta turetse abanyagihugu babembe ko amabuye bakumvikana n'ishirahamwe rimwe bijejwe gucungera umutekano no gutoza amatagisi ku bantu
bimbaho ayo mabuye wo nimba rero umusenyi rero uriyo kubaka 500 ku kirombe kimwe ahubwo bakaraba yuko baka amafaranga nk'ibihumbi 5 dufate ku ibeni cyangwa ibihumbi 3 akaba make cyane iryo shyirahamwe rikabaho kugira ngo ricungere umutekano ntagire abantu babikora mu kajagari bakavuga bati umusozi w'amabuye turawutanze muri komine kanaka turatanze n'umusozi w'amabuye w'umusenyi rero aho hantu rero leta ikorohereza abantu ku buryo abantu bashobora kubaka ku mafaranga bashobora kuronka ibeni ku mafaranga make ni no kuvuga rero yuko wa muntu yaragura umusenyi baca bashinga igiciro cy'umusenyi bakavuga bati Bujumbura umusenyi ntutegereza kurenza aya mahera ku ibeni amabuye ukabukonyera amabuye akabuko kuko imisozi ya leta ibihari uwo musozi umuntu icyo akora atanga ko itagisi hakaba ari umuntu ajeje kwitoza kwitura nimba bumva yuko hariho ikibazo bakavuga bati aha hafashwe ishyirahamwe kanaka akaba ariryo ryemerewe kwimba ayo manuze amabuye kandi rikigenga leta yabishyiramo ukuboko kugira ngo umunyagihugu waraye ko byiza yoshingishije leta yashinga none ko ikakiyamo umutahe nayo nyene none usora kusigura gute ingene bashinga igiciro c'ibigori batoshobora gushinga igiciro c'amabuye ariko igiciro c'umuceri bakagishobora kugishinga canke c'isukari bategetse kubikora kujya rero kajoheva gisaka kinateye imbere cyane kuko ikomine yose yohana no kurondera umusozi uri ku mabuye hama abanyagihugu bakagura amabuye ku giciro gito kandi baca bashobora kwene bubaka ku inzu zabo ku mahera make hariho n'abantu baba bahegereye bakavuga bati umuntu ashaka kuba udufaranga nabo umuntu azakagira baza kuhakorera kwimba baraharonka nabo nyine udufaranga bajya bubaka bari tututuru y'icyo kirombwe bakaronka amafaranga igituma rero bokwaka amafaranga make simvuga ko baha kubona kubera abarika asenyura umusozi rero kugira ngo umusozi rero umere neza nuko uwo musozi aba hariho ingene uburyo bwo kuzosubiza kandi kuzosubiza uko wari byategerezwa iyo shirahamwe rizanye nk'ivyo vyuma bisike amabuye bimwe bita amakonkase ryotegerezwa guca barebye ingene risiga rihakoze bagaca basiga bahakoze neza ku buryo bahatera ibiti bakagenda bimba umusozi bawuha forume nziza hama bakahakora nk'ibibuga hejuru ku mataba bagahera ku mataba bagenda babigira neza gushika hasi umusozi rero ukavamo amagravie ukavamo iyo misenyi ukavamo amabuye hariho n'amamashini n'amakonkase yoza arabikora kugira ngo bigende ibyo twumva ko byoba bimeze neza none nk'ubu iyo ngingo kuva ifashwe nta ngaruka mbi umaze kubonaho kububatsi makuru nituraronka y'amapariseri kuko itangazo ryo ni ryavuga ryo rivuga ko bazoca babafatira ingingo ntibavuze ko bazobahagarika cyangwa bazogira ikako izo ngingo bazofata n'ivyo tutazi izo ngingo ntawe ingingo bazoca bafata ariko nibahagarika abantu kubaka ya viziyo veni karani nico nagombaga babaze ya viziyo veni karani ya mbono y'igihugu ivuga iti mu 2040 kizoba ari igihugu cifashe mu 2060 azoba ari igihugu giteye imbere nobwa none igihugu coba cifashe muri iyo myaka isigaye kumwe basigaye imyaka mike 16 duharuye kuko umwaka w'urundi uraheze none kizoba cifashe gute kidateye imbere mu nyubako kimaze kurimita abantu mu kubaka kuko hajya kugira igihugu gitera imbere kiba gifise uburaro bwiza kikagira ajya amazu amashuri meza kikagira aho bivuriza hameze neza hateye imbere kandi hagwiriye none mubona yuko ibyo bintu bishobora kuzohaba gute kandi ibikoresho aremantuze ayo mataxi atangwa icoba cotuma icerekana iyo indicateur yo kwerekana kuri 2040 ico gihugu kizoba cifashe
hariyo muntu umuntu ariko abiraba abona yuko bihuse kubishyira mu itegeko amafaranga leta izokoresha mu mwaka. Iyo mbono ya babishyize bafashe ngira baguje nka gatatu ayo twaba dukoresha aya mafaranga bavuga yuko azoba ayo kugira ngo bazoshikire muri iyo mbono ya veni karani. Ariko ugiye kubiraba hariho inama shikiranganje iheruka kuba yavuze yuko ibintu byose bijanye n'imigambi minini nko kubaka nko kugura amamodoka bihagaraze cyangwa bibaye exonere. Bavuze ko bihagarara amafaranga nka obuha itarasohora atayigisohora izokoresha amayari mu yarabisiguye bashobora kuba babonye amayari make, ahubwo bavuze ko amafaranga ashobora kubandanya akora hari amafaranga yo kugura nk'imodoka zo mu gisoda mu gipolisi ujejwe umutekano n'ibindi leta nyine izobona bikenewe. Nimwe bita hostility ngira kwifata kugira ngo mutere imbere mukavuga muti reka tubanze tubireke. Rero kubona bahagaritse ibikorwa bikuru kandi biteza imbere igihugu, nivyo bintu biteza imbere igihugu. Ni ukuvuga yuko nimba igihugu gitezwe imbere n'umugambi uri ku butegetsi baba bakwiye kuraba imyaka umugambi manda ni ukuvuga kuva 2005 bavuga ko ariho ubabajije bari mu mugambi uri ku butegetsi kugira yuko hariho igihugu cari gitanga kubaho. Uravye rero imyaka 20 bagira bamare ku butegetsi hama ugaca ubona iyindi myaka 20 basigaje iyo bazoja ntibigorana ntawe bigora kubarira wowe uruzi ubwenge uca ubona iyo turiko turaca uravye imyaka bamaze ubonye imyaka bamaze kuva mu 2005 gushika uye 2023 uravye ritme igihugu bagiteje imbere ukaraba n'imyaka isigaye kugira dushikire wa mwaka w'2040. Ese murabona yuko byukuri uwo mugambi w'igihugu kizoba cifashe tuzoba turawushikira? Cyo rero bije bintu sinigera ndabijako cyane ndabishikiki kubera harabaye ivyo bita ngo CCP harabaho CCP2 harabaho vision 2027 ivyo byose nta information bigeze batu nukuri ni ukuvuga rero bijya n'ibyandiko nk'ibindi. Rero jewe ko numva ndavyumva rero ni kuri nk'umuntu agomba kwitoza aba akwiye kubabwira ati jewe uwo mwaka ngira nitoze kuba perezida canke ntwara igihugu kimeze ukuntu si ivyo ndababwira nivyo mwibonera. Rero jewe inyuma ya manda yanje y'imyaka 5 canke imyaka 7 z'amara imyaka 7 jewe nzoba nabahaye ibintu akaba ivaluation avuga ati hari n'abatwigeze bakiza 2005 atwemera ikibuga cyo bugendana Veni kiraba oya bibaza ko twavyibagiye none niko baca bavuga ati dushaka kuba nta kibuga c'indege kiraba bugendana. Rero n'ijya vision bavuze Veni bya politike babwira bati twebwe ntihagire iterambere mu twitegako ahubwo mukitege kuri abo bana banyu bazobihindura muri Veni Swasana kubera batazoba bahari abo bantu so bazoba bakiri jewe vraiment ni hamwe rero so apanga kuraka ibyamunaniye niko bimeze. Ni kuvuga abanyagihugu tworoshe guhenda kumbwira rero yuko uzoneza imbere n'agapfuye uzoteza imbere abuzukuru imva yacu izoba yari yibagiye muri Veni Karane ngatura basigaye imyaka 10 umuntu afite imyaka 40 azoba afite imyaka 50 mu myaka 60 hama muri Veni Swasana azoba cushira kwindi ngise ndaho tukazoba kiri mu 80 nico gihe uzovuga ngo mwarambeshe mugana n'abandi bakoresha so bazoba kira. Rero mu bisanzwe kugira vision nimba ari mugambwe nimba ari arabo bantu babimbiye bati amavision nkaya hari ibintu bishobora kuvugirwa habona n'ibindi bidashobora kuvugirwa habona ukigumiriza ukabikora bitarinze kuvugwa bitavuzwe ahubwo bakabona ibikorwa bavuga bati iterambere sibyo tubaza n'icyo turiko turabona mvara mukabibona iyo washikiriye igikorwa kanaka ukaba ari ibintu ushobora kuvuga n'ibindi ibikorwa biravuga byo nyine ibikorwa nivyo biravuga kubabwira ngo nzobubakira amabarabara guhera muri 2005 gushika ubu hari n'umutegetsi umwe nigeze kumva yavuze ati twarahanuje abantu
cagiye birukanye amamoto gisagara umutegetsi umwe yavuze ati baraduhanuye ati twabonye ko mu gisagara ca Bujumbura kugira ngo ibintu bigende neza nuko hoba amabarabara aca hejuru ese mu rundi bwacu byashoboka cyane rwose byose birashoboka ati kugira ngo ati n'amabarabara akaguka kugira ngo amamotorute ati mugabo ivyo twasanze ari ivy'igihe kirekire twabonye iciza nuko amamoto n'amakinga yohava ariko ntiyabaye inyishu nta nubwo ari kuko mu bindi bihugu birasirikira byose kandi bikagenda neza aho ikintu bari gukora muri iki kiya gihe bari gufata abantu bakaba nk'abakozi ba leta aho gutonda bakabagirira bisi zo transport ikabashikana ku kazi ikamenya aho minisiteri kanaka ikagira amabisi ntihagire umuntu uwo ari we wese apfa gutwara imodoka ntitutubamo muri iyo viziyo rero veni kandi tukazoraba yuko bazoba bameze uko ziya ni teori ariko urana ko haciye bashiraho itagisi ryo kugira ngo ryo kurepara amabarabara ni uburyo bwo kugabanya imodoka ko hari igihe uraba uti ninayibura nkaca nguma na parikingi kugurisha parikingi je ndavyemera hakaba amaparikingi abantu bakabarisha burya umuntu agatunga imodoka nyine abona ko ari umuzigo akemera kuyiparikinga akagenda amakinga n'amamoto bidatokonsha mu gitoro unabona ko nikinagoye iyo amakinga yari yemewe i Bujumbura abantu baba bagenda bashika mu mabiro yabo batanacerewe bagenda n'amakinga adakosa mu gitoro n'amamoto none nko mu Buyapani uriko uragenda mu modoka ari umuntu yagiye cyambwiye ngo abantu bagenda n'amakinga kandi mu Buyapani mu Buyapani ufise $5 ushobora kwigurira imodoka mugabo amaparikingi yabo yazimvye cyane parikingi ikaba izimvye n'ico gitoro imodoka ikaba izimbutse bariya ko bazikora twebwe rero bari bikwiye kuba kontrere imodoka ukaba witunga ukabona ko ari umuzigo ukemera kugenda muri transport akome leta igashyiraho uburyo kuko habaho minisiteri yose igira imodoka zayo zitwara abakozi none mubona rero ari ikintu nuko turiko turavanga ibiganiro ariko ni iterambere byose ni iterambere ku ishuri hakabaho amabisi atwara abanyeshuri aho kuvuga ngo umukozi wa leta ntiwacerewe atwara umunyeshuri ngo umunyeshuri saa sita ivyo bintu bigahagarara ikora bafasha muri ya migambi bure ya migambi ya veni karara igihugu gitera imbere ni vyiza cane ni vyiza ariko je inshuti zanje ziratera imbere rero kuba bavuga ngo umutwe utagira ubwenge ngo uruhisha amaguru ni kuvuga ikiranga ni ukuvuga yuko iyo kenshi umuntu ariko akora ibintu bitari byo biramuruhisha atuma umutwe abura ibyo akora nahise birashoboka n'ibyo tubona mu Burundi cyane gute nahe none umurongo w'ijambo ry'Imana uvuga Zaburi ya 12:8 we washizwe hejuru ngo abantu b'imborakimazi ngo abanyakibi bayerera impande zose rero simvuga ngo si kuvuga ngo niko ngo ndayirwanya leta ariko ndiko navuga ndiko nabakebura habeho abantu baciye ubwenge bashobora kwiyumvirira igihugu izo za viziyo Venus wasane nibareke kuzitubwira bazishire mu ibanga ryabo hama ibikorwa bakora aba arivyo tubona bica imbere donc ibikorwa aba arivyo bivuga havuga ibikorwa amajambo twarayumvise vraiment mbe nka projet de société kuko umugambi ugiyeho uragira projet de société izoteza imbere igihugu kuno muri iyo vision muri projet de société y'umugambwe uri ku butegetsi iyo vision veni karani igihugu izoba cifashe n'igihugu veni soixante igihugu kizoba giteye imbere muri projet de société hari ibintu bagiye barerekana ishobora kuzokora by'ukuri muri iyo myaka isigaye kizoba cyamaze gushikako sinibaza je nuko ntari muri politiki ngombe nabikurikiranye byinshi cyane gusa ndazi ko mu 2006 n'umunani gutyo harabaye igihe haje ikinyoma kivuye muri presidence kibwira abajene ngo bafise amaproje ngo bane batanga amaproje n'ubu biriho hariho abajene kabisa bariko ba jeunes entrepreneurs niya bya paye ndabibona ariko n'ibindi byari bimaze nka kuriya bavuga ngo abantu bazana imigambi hama hari yeshiramwe rimwe zijyatanze umugambi burya baciye bavuga ngo leta ngo tonkicira wiyitirira
burya batanga imigambi yabo iriya migambi rero myinshi ugasanga bayivomye mu makarikirariya y'abandi bantu bashyirahamwe kandi rero uwo muntu bakaba bawibye uwo mugambi ntibabe bamubwiye ko ariwo ugomba gukora n'amaprojet de societe rero birashoboka yuko ntanumva bava mu migambi vyiyumviro umugambi uzoshikako muri iyo manda abanyagihugu babayihaye ico gihe rero ubiravye womengo nk'iwacu imigambwe ashitse ku butegetsi projet de societe agira ni ukuraba ingene atazotakaza ubutegetsi gusa ivyo guteza imbere igihugu umengo beruka kuri bagaza nawe igituma vyari bigenze kuriya nuko igihugu cari kivuye mu ntambara kandi abantu babagira neza bashaka kubaka ikintu ibintu vyasambutse uzorabe n'abarundi oya ne Burundi no muri iyi minsi iyo utapfushije nk'umuntu ngo witura abantu nta muntu yogufasha ngo utere imbere agufasha iyo wagize ingorane n'Uburundi rero yagiye kuri bagaza babateza imbere babashatse kubafasha kuko babona bari bagize ingorane z'intambara kuri bagaza bateje urabona ibitaro byose amashuri meza kaminuza niyo vyubakwa kiriya gihe ni kubera hari hahejeje 72 ya ntambara yari ibaye abantu bagiriye ikigongwe abantu bagira ikigongwe ariyo habaye ikintu kibi rero urumva rero n'ubu ubuye ubabwira ati twubake ari amahoro nuko babwira ati n'amahoro turagenda twidegemvya amahoro ariho kandi yandikatere nababwira kugira igihugu giteye imbere hariho ibintu bibanza kuba bihari amahoro en general ariho kubera umunyagihugu wese barumva yuko abayimpuze abantrepreneur bari sekirize hamwe bozane amahoro aba mu nda hari umuntu twigeze kuganira arambwira ati mu Burundi ko abantu bajya barafise amahoro yariye abona ko ari amahoro wumva ngo uguriwe buba bukeye none we nimba wumva hariho umuntu nko mu kiganiro giheze twigeze kuvuga ko umuntu bigeze bavuga ngo afise amazu 150 n'imodoka ya 50 nimba umuntu aryama agasinzira afise ibintu nk'ivyari abandi bantu biwabo bijyanye bagowe kabisa iyo vision fene karane tuzoshiriyo hata rero burya bafise kugira itere imbere baba bakwiye guteza imbere n'abandi igihugu kuko hajya amaboko Imana yaduhaye sayo kwiterura ko nta muhanga ariho yo kwiterura ayo maboko nayo guterura abandi ubwo butunzi rero bwari gufasha n'abandi icyo gihugu gaca gitera imbere iyo ayo mavision ivyo bintu bandika no kumena umutwe abantu ko n'abarundi ntibasoma ko barumviriza ahubwo akaba bakwiye yuko nimba ari uwo mugambo nimba ari uzotsinda cyangwa umugabo ubiravye urabona tandatsi yiye baba bakwiye kuba hari ibintu biyandikira bo nyene bakabishira mu ibanga umunyagihugu ukamubwira uti aha hantu ngomba kububakira ibitaro ukabaza umuhogo umunyagihugu icyo akeneye ubanza kumubaza uramubaza mukeneye iki utuma yose ukababaza ati mwebwe mubona mukeneye iki umwe wese akavuga ati twebwe turavye ngaha dukeneye amashuri ukabaza mu batize ukabaza no mu bize ati aha hantu turakeneye n'umugwiza atunga byo gashoboka n'ababaza hajya ahantu natwakorera iki bakeneye iki nk'umuntu wo mu Cibitoke bafise ingorane z'imwimbu ubora bakavuga bati twe turi mu itomati ngaha zirahamwe turakeneye ishyirahamwe rihingura itomati tugashobora kurisha ugashobora kurira ico nyene ugacukora abantu ugacubahereza iryo shyirahamwe ry'itomati hama ugaca ugenda nk'ahantu nk'ibururi bati nk'ahantu hatamera bakaba karaba imisozi bati twe nta na kimwe tubona kihamwe ati ahantu ne twakora iki aha hantu hashira imahinguriro dore umuyaga nk'ukwiye wowe no kumenya barabose ntihahingura gusima ahantu hatacu ariko arakora atari kwa rimbo habe productive rande productive habe productive ahantu atari kwa rimbuka atakindi kintu ubona icyo akorera ikintu kindi kirirandabra abantu baronka akazi kubera badashobora kuronka uko barima canke amatongo barima canke hatamera abo bantu baze gukora mu mashyirahamwe haba amahingura ariko nimba abantu bashobora gutera narabibonye muri 2015 tumengo bateje intererano ku ngufu hose no mu bakozi ba leta umunsi bakagira amahera batanga nimba rero hari abantu bashobora guterera mu bintu nk'ivyo
hama hagera ko muja mu butegetsi ntibashobore kuronka ibibanza nabo ngo batere imbere ahubwo wobura habaho ibintu vyo kwegeranya amafaranga yo gukora amahinguriro niba vyaze yuko leta ivyikorera nyene ikorera uburyo ifise ikavuga kwa kundi twigera gufasha abantu mu Kirundo batewe ikavuga ati sosumo ubu ntigishoboye guhingura mwazi imisi binavuga aho kuja kuzana ihinguriro ryo hanze ngo rize none rizoza kubabwira ngo tera ibikaca amaboko si mwebwe muyagize gira umunyagihugu siyo bazokura hanze niyugurure abanyagihugu bashiremo umutari hama bibi by'abanyagihugu aho ko ishirahamwe rimwe riza kanaka ejo rikugara mu mafu y'amakori ejo hakaza irindi nibugurure abantu bashiremo imitari nimba ari sosumo ivuga iti je nduguruye imitahe nimba veni karane tushaka ko tuzoba tuye igihugu giteye imbere kizoba kiproduce izine yanuze ya sosumo izoba iproduiza amatona ganuka abanyagihugu bazoba bari satisfied wewe umunyagihugu wese akashiramo umutari kandi atayiyumvamo wenyine umva cyane rwose atayiyumvamo ngaje ko neko si cya leta hamwe bavuga ngo akazi ka leta kicu wicaye wowe abari mu bugira cazo caronka dividend niyabona umuntu atwaye ikamyo y'ibikaje akayana hanze avuga ati amahera yanje nimba ari yo sima canke ikindi kintu babona yuko gikeneye amafaranga aho bafata amahera ugasanga bariko bafata ngo bayagize ibipapuro abandi bayashize ku makonti ahubwo nibafate bati buguruye imitari none abantu bize ko nta bintu bafise igihugu rero kireke kuba ic'umuntu kibi c'abantu umuntu wese ashobora kumva yuko ashobora kuba yaciyumvamo ateza kuyikorera akagiteza imbere gukunda igihugu no kuvuga ikintu uko musangira ibibi ni vyiza vyo muri nimba rero hariho ibintu vyo kuvuga muti hariho ishyirahamwe kanaka ryateye imbere umunyagihugu wese abarimo bitaravye yuko ari umunyamugambwe kanaka abarundi iterambere ntiryari rikwiye kuja mu migambi y'abanyamugambwe abanaba iterambere ni iry'igihugu cose n'igihugu cose kitarinze kuraba ubwoko bubu kitarinze kuraba abanyamigambwe abanaba je nageze kwiyumvira kugira karikatire n'ibyo vyo gucapa ugereranya cengereranya nk'abantu bajya ibiturire bari nk'umugambwe utwara igihugu nabagereranije n'umuntu yaja mu kigega wamuhaye ikigega ati ikigega cawe ni rwawe agaca agatangura gufata ikigori yiba ashira mu mufuko yiba ikindi kandi cyakigega ari gwiwe ikigega ni gwiwe rero igihugu nimba imana yagutije gutwara igihugu ni rwawe rero gukora neza n'ibintu watekereza nta n'umuntu niyo unashika ku mugambi iyo rero umunyagihugu wese ateye imbere ntabaye nk'abawundi bo nimba ari bubanza yavuga ngo hamwe botunga igihe yari yaje stevye abanyagihugu hamwe botunga ngo bace bagarariza ubutegetsi twabaye nk'urya rero ukumva yuko umunyagihugu ateye imbere nawe atera imbere ahubwo wovuga uti ibi bintu vyose ni gute vyoba vy'abanyagihugu nuko abantu bashiramo imitahe muri BRB nimba yabuze amadovize abanyagihugu bashizemo amatahe BRB izoshobora kuyarangura hanze yazane hanyuma abanyagihugu baze bagure nimba ariyo amaprojet kurima abanyagihugu bakaba bashizemo umutahe hazogurwa imashini zirima habeho imashini ku rwego rwa zone ishobora kurima ikakoteshwa mu banyagihugu abantu bakarimisha imashini nawe gufata ngo kubera abanyagihugu batagira akazi ngo reka niriko ndabarimisha n'isuka wazoca bibagiriza nta terambere tuzofasha hajya politiki iri mu mutwe noneho hageze yuko politiki bayikoresha barayikoresha kandi bakongera bagakoresha ya maboko vyiza rero urabe ico abanyagihugu bangomba kwiki none jewe nokibashikirako gute hajya ahantu rero umaze kumenya ico bakeneye abanyagihugu bakikubwiye kibakorere kandi mu bugwaneza kuko hajya barakubona baca bavuga bati none ya periode yatubwira yuko tuzoba tumeze uko none hamwe twosanga twarasubiye inyuma gusumbya ahubwo uko turi ntazoba yaduheze ifo rero yuko umuntu baca bagira confiance kubatwara no umutwara uzomugira confiance igihe yagukoreye ico wifuza ivyo rero navyo ntibizoshoboka mu butungane butigenga kuko iyo
iyo ubutungane butigenga umuntu arakurenganya wowe ukavuga ngo mwashize hamwe amahera agaca yagutsuruma akagutwara kuko azi yuko utazomwitwarira. Iyo ubutungane rero bwigenga niho ivyo vyose twavuze bishoboka, n'iyo viziyo niho izoshoboka hamwe kandi ubutungane bwo hari n'amahoro kenshi hajya irazana. Ni ukuvuga yuko n'ahaba umukuru w'igihugu akaba yakoze nabi sentare n'igucira urubanza, sentare ikavuga iti we uraraba neza aha ibi bintu sivyo wemerera nyine uriko urarenga kabiri. Voilà. Rero mu gihe ubutungane butigenga rero ntawimena igihute, icyo kibazo rero. Ariko sinovuga ntibiya vy'amaviziyo bandika baraba babibika bakore umunyagihugu umwereka ico wamukoreye, numwereka ico uzomukorera baramaze yazokimenya. None icya kibuga c'indege nagomba kubwira kibugenda nta n'ikiruba mugabo wosigura gute ko kitaruba ingana uburyo bwabaye barabesha abanyagihugu. Rero urabesha uno munsi uko wabesha imbere y'umuzo wa internet ntabwo ubuye ntibigikunda ubu ntibikinyegera wavuga akajambo kamwe bagaca bagafata ukaza wumva ngo hatwemereye amatara ngaha iyo santere ikamara imyaka 5 itaranwa amatara kandi warayibemereye uba wababesha. Rero n'umunsi rero nimba politike y'ukubesha bikwiye guhagarara abantu bagakora akaba politike y'ukuri yo kuruganiza igihugu ugomba kugiteza imbere, utagomba kuguma ku butegetsi ahubwo ugomba kugiteza imbere, guteza imbere abanyagihugu. Kandi twavuze yuko byiza wubaza abanyagihugu icyo bifuza iki mu abanyagihugu mugomba ko nzobakorere iki, nawe ukabishaka utonde ugatubwira basi ugaprioriza basi bakubwiye byinshi ukaraba ico bakorera kiboneka kivuga cyane. Muri CSRP ndibuka ko hariho nko mu komine iwacu bavuga ko bazohubaka mu kibuga c'umupira, ariko mu bintu twari dukeneye ntabwo twari dukeneye twese twari dukeneye n'icyari kugasha cyo gasanga ngo bagiye kubaka agasho ahantu ese abanyagihugu bakeneye ako gasho cyangwa ngo sentare nizo zoba priorite cyangwa bakeneye ikintu cyo bateza imbere. Ndakwereke uburyo uwo mvuze agasho karakenewe je ku bwanje mbona kaba gakenewe, ariko agasho si priorite ariko ntabwo agasho kuya tubona mu Burundi ariko kategerezwa kuba kameze. Ni ukuvuga umuntu akoze ikibi hariho indera ataba afise habakwiye rero kuba nk'amaredikasiyo bamwigisha. Ni ukuvuga nk'ubuye kumva ko igihugu cyabuze abakozi cyangwa kitagira amabarabara hariho abantu bafunzwe 10,000 habo tubakoresha basi habo bantu ufashemo abantu. None nimba ari kwica hariho abica bitegereje, nimba ari kwiba hariho abivye n'ubu bakitegereje. Ni ukuvuga ntiwovuga ngo yego ngo urasasiye indaki ariko kumukoresha ibikorwa by'iterambere n'ibiburiburi icyo mugaburira basa kabica nefara kuneko atabari kimwe bari bakonsomateri hariya rero atacu bariko barakora oya babica mu mutwe kuko si umuntu ushobora kumva ingene mu gasho i Burundi ashobora kwinjira urumogi hakinjira ibiyoga bizimvye akinjirayo umuntu akaguma agapfa mu buryo bw'impemu no mu buryo bw'umubiri akapfa yakintu. Ni ukuvuga agasho kategereza kuba akantu ko kwigisha kandi umwanya namwe utabona bagashobora no kuba bo bakoresha ibikorwa rero umwisha umuntu woherayo mugabo akaba ariko arakora ibyo ajya basi akaba abyinjiye aho kuri ico gihe rero ya vision 2040 yoshoboye kuzoshikayo igihe rero ibintu bipanze neza. Ikindi naco rero mu bushobora kuravuga nta gasho ko tegereza kuba mu gisagara bijya bintu n'ibibaho agasho no twara nko mu izinga rya Bware ni buhabo nabona neza nahantu ngo mwitanganyika hari izinga ndakabona bavuga ngo no Burundi bufise kwako hari abantu baba bakwiye kucaye bakavuga bati aba bantu barapfunzwe akazovayo yahinduye ivyiyumviro n'akaboko kaza yagaheje
nk'ubuye ari nk'abana bavanye mu gisagara cya Bujumbura bace batwara mu ntara ya Cankuzo Mushigi hano babajanye hariya Mushigi abo bana birirwa bariba mu mihana y'abantu bariba mu isoko n'abake mu gisagara ko na musaya mugaro baca bajana mu misozi bace batwara hariya mu Mushigi mu ntara ya Cankuzo abo bantu ni menase kuri iyo boye kandi ko bakura n'umunsi bavuga ngo n'abana bo mwibarabara ejo barabagabo bo mwibarabara hirya y'ejo bizobe bigangisteri babatwaye ahantu nta ndero bariko barabaha nimba ushaka kubatwara ahantu batwara ahantu hari izore atari mu gisagara hama habeho hagendayo abantu b'abakozi b'Imana bagenda babwira ijambo ry'Imana hagendayo abaririmbyi babereka yuko bakabaha morale akabereka yuko baguma ari abantu hafi y'abantu akabaye amashuri abantu akagenda nimba ari umunyeshuri akaguma yiga bakamuha bireta kunguruzwa no mu gasho akazovayo yabaye afise diplome akavayo nimba ari uzovayo barabikora iyo rero niyo vision nziza umuntu afunzwe ntabe ari umuntu yohebwa tugarutse kuri cya yasije ya emergence muri 2040 tuzoba turi mu gihugu cifashe twabonye ibyo babimaze gukorwa iyo vizira hari indicateur twovuga tuti bo bageze aha we wibaza yuko ibyo hamwe iyo politike yoba iriho kandi yo bimeze neza wovuga yuko ibyiza byo bari ibihe byoba byamaze gushipako jewe rero ko ndabibona ko wifuza wowe byo bari bimaze nk'ubu twimirije amatora y'abashinga amateka n'umukuru w'igihugu muri nuko iyo myaka uwoza yitoza guhera iyi minsi hataraba imyamamazo yotegura nimba abyo gukora muri iriya projet de société ari mugambwe ariko uwo akayego ntaco akabasanzwe ko iwabo akavanamwo muri biriya bavuze vy'amaviso bijya byo baba barabibitse ntaco biriko birabana urabona neza yuko yewe no mugira ngo bizoja mu ngiro narapfuye ngo ibihugu bitera imbere narapfuye abazoba bahari ivyo no kuvuga bagira ku vyakozwe dogo mu kintu bagukorera ukihari je nshaka je natoye ico wasabwe wambwiye ko uzonkorera ukinkorera ndakibona nimba urabona ibindi bihugu bigeza bikora amasaha 28 kandi natwe batubiye ko ari mu mahoro mugabo imoto ntiriko irashika mu gisagara ca Bujumbura nta muntu ariko arakora muri botike gushika buce kuko naronka n'ingene yiyunguru kuko za modoka ntizishika mu jambo rimwe byogenda gute ntihagire nimba ari byo bashaka kwitoza bavuge bati twebwe cenzo kubaki ibarabara rya Bujumbura Gitega abivuga ati mu myemamazo kandi mu mwanya ungana uko mu mwanya genzo banayibubakira abivuga ati genzo bubakira ibi nibi amafaranga dosante azobangana kandi ntaje umutekano ntaze kutubwira ko azoza Tanganyika ngo ayishire Gitega bidakunda canke ngo azokubaka ikibuga c'indege cy'ubugendana atwemerera ikintu ashobora gukora hama twabona yuko ivyo bintu ntabwo ari byo nuko nyene amatora tokwizera ko azoba yigenga dufate ko yigenga kuko onosete politike ni nk'uruzi rutemba iyo rushaka imana yabishatse ukora ivyo igomba dufate ko ari ivyo ko amatora azoba yigenga umuntu rero navuga ivyo ashoboye gukora muri ico kiringo niyashika hagati muri evaluation hagati y'imyaka 3 maze ku butegetsi hari ibintu byangoye kandi byangoye kubera iki ni nko gusaba ikigongo basaba ikigongo akanya iki kintu kubera nari bubishobore reka basinda gisubiriza ikibazo mugabo kanagikora kikaboneka ikintu rero kitaba ari ciza ni vya bintu byo ku muntu w'umutegetsi aho gufata ingingo agenda yidoga mu bandi gihugu kwidoga ni ukuvuga wowe n'umwijabo ry'Imana yabuza kwidoga wowe kora ureke kwitoga kandi ari gufata ingingo ikibazo rero dufise rero ko abo bantu bavuga ukuri tuzakora hehe ko tumaze kubona imyaka myinshi batwaye batagira ni imyaka ubona simike twari kubona tuti rufruwi ya politike yabo turabona ikigiza hana 40% 50% igeza ariko nkuko naho mu banyagihugu iyo urayiriye nico kintu bari baroshe no gutwara ngo wewe warayiriye nta kintu ibibasamaza biba bihari no kuvuga ico no hanura abo bantu b'abanyepolitike
politiki nuko batawucika intege mugabo ngo kwirinda politiki yo kubesha umuntu kakaba bavuga akajambo kubera iradiyo yabihejeje nka radiyo y'u Burundi ihejeje kukivuga nta matelefone yariho ngo bari bigaragara ariko ubu urakivuga inyuma y'amezi 5 inyuma y'akazomva umuntu akagaruka interineti yaraje rero kuducisha ubwenge kugira ngo abantu baba abanyakuri ico uvuze ucumeko none bigende gute rero ibyo ubona yubwe ibintu byobanza bikaboneka tukenera ubunyene ubu vuba muri iki kiringo tuba tuti mu 2039 hamwe bogira evaluation bosanga ibyo yemeye bigeze kuri pourcentage jewe ikintu hano urafate nk'umukuru w'igihugu atwaruka bona aracasigaje iminsi yego simikaje myaka ibiri ikintu ni ukuvuga yuko hariho abantu bahunze bagwanya ro systeme ntabwo bagwanya we kuko nari bwabe president ikintu yokora nuko yokwirinda ko abasi bo yasubiriye baba basi voilà cyangwa sagara baguje na kabiri cyangwa bigwiza kuko iyo bari baguma bavyara yego ntagira abasi b'inyuma y'igihugu kandi nabi imbere mu gihugu abatababutse bavara aca usanga afise abansi do defro impande zose ni ukuvuga rero nimba ashaka kuzokwitoza nko mu kindi kiringo nuko abanza kumvikana n'abakorana abo bakorana bobo n'abadero bobo bikibashe bakeneye shanjuma kandi iyo bashize niyo baja barundi barabashe gutwara ahubwo ingorane afise n'aba bantu bandi baba abo b'incabwenge benshi usanga bari inyuma y'igihugu agira ibiganiro nimba ari amaradiyo yugurugwe habeho ukwishyira no kwizana burya nta kintu kiryoshe nk'uko abantu ubu batwara bakakwiyumvamo bose rero niba wavuga uti abansi bari ko yasubiriye nabo bace baba basiba kandi nabo baravyaye nk'ubuye nk'abantu bari hanze abana babo barabaza ati mbega bijya twahunze iki abantu hamwe bahunze bagahunguka ubwo bagahunguka bazi ko bashika mu mutekano system none ko bazokora umutekano none bafashe ishyirahamwe ry'umuntu ukagihugu ukarifunga ugapfunga ikintu cyamubeshaho ikintu ciwe umva we waje ntuba wamubuze cyangwa asanga umuntu bafashe ngo yashatse kugira ngo yashatse ngo gutembagaza ubutegetsi bagaca bamucira ubwo guherayo ariko uwishe wa muntu yapfa ntakurikirana n'ibindi gitangaza ni ukuvuga rero icyambere ni iki icyambere ni uko hobaho ibiganiro bihuza abantu baba batumvikana na leta ntushobora kugira iterambere ribe ari ry'abarundi bose nubwo bashobora kuvyanka uko iminsi izogenda igira niko abandi bazoguma bakwira batebe nabo biyumvire guca aho abandi baciye nimba bibaza yuko baciye mu buryo bw'ingwano n'abaciye mu buryo bw'ingwano nimba bavuga bati ingwano ziri kwinshi za politiki ari ingwano z'impoho no ku mbuga ngurukanabumenyi yego ibyo bita guerre médiatique hashobora kuba guerre médiatique cyangwa hakabaho na cybercriminalité zirashobora gusenyera igihugu rero yo kwiyegereza abantu bari barahunze igihugu kubera imvo zitandukanye kuko muri izo mpunzi harimo inshabwenge zoteza imbere igihugu biyegereze hajya habaye icyo bita ufite de cerveau ufite de cerveau hajya rero izo cerveau ziyegereza hanyuma mugabo ukazibaho ukabemerera amahoro n'umutekano igihugu rero ya ntumbero izoshba ishikiwe nico nobona nohanura mu bantu kugira ngo habeho ibintu by'umwumvikano iyo umwumvikano ikindi naco ni uko bukwemera amatora transparent yego election transparent yego kabisa abantu bagatora agatsinda ubimerita iyo bitagenze uko rero harabaho kwiyegeranya kw'ivyumviro bikiyegeranya mu bantu umuntu wese akabaho yashavuye umuntu akabaho ntagira igitoro ntagira iki amaradiyo amaradiyo aba yemerewe gukora akaba akora nka kampanye akavuga ibitandukanye kandi nabo bifite amatelefone bariko baranabibona ejo bundi rero ugasanga abanyagihugu batagukunda iyo twagwa nawe batagukunda urumva ingaruka mbi nziza kuri wewe
ntafite n'uburegitime iherezo riba ribi. Uribuka ko hari n'abavuga ngo mu madisikuru uwo muntu azokwiba amatora mu nkoni y'Imana izomukubita ababivuze ntawe uzi ko sinzi ivyo ntitwobigaruka ariko tuvuge tuti haba umwumvikano niba bafite iyo viziyo iyo nibayibike bagende batuzaniramo ku mamanda yabo bavuga bati uyu uye iki kintu yashatse ko gukora yaragikoze hama yaragishyize mu ngiro hama rero icyoba byiza do hakiri ihangiro ribone ico bita ihangiro rishoboka kandi ryokorwa ibintu bishoboka biri realizable ibyo bita amasmart kandi profitable kuri ntuze ku bantu bahari ubu kuri society hari ukazoraba ibyo mu nyuma ukwenda ujuragira kitaske la generation à venir bazobisangaho ugakora ibintu biri durable nibo ya vision rero ya 2060 igihugu kizoba cyamaze gutera imbere kubera muri kizoba kifise ibintu byangombwa byose byotuma icyo gihugu gitera imbere. Uriko uraraba nko kuva birukanye amamoto no muri Bujumbura batangiye kuvuga ngo ari amamoto y'abantu ngo basanze ngo afi kuzimu ngo abanyapolitiki baradiaboliza baravuga ngo amamoto ngo ari amamoto y'abantu basanze bafi kuzimu basanze abakoza ngo bafite amamoto bafata zimwe baraziturira kuri station sidiko mu kubabonye ariko uravye nk'ije nama ndaba ni Kampala hari amamoto ushitseho umva nyene n'umutwe umenetse ariko umumotari waho arakubwira yuko aheruka kubona umupolisi umunsi ajangira kuyigura kwandikira wewe icyo bakora bobo bafata abanyamotari iyo ku masitasiyo y'igitoro agiye kunywesha bayafashe nk'amakinga nta kori ku moto avuga ati kori arinywesheje igitoro ikora inzoriroba bakabari kitoro nyine cyo bita point direct point direct wewe aheruka imoto agiye kuyigura akagenda agakora ijoro n'umurango ikimoto akata ata muntu yigeze abona amwirukako mugabo agiye kunywesha igitoro ry'amafaranga akaba yinjirije rero uravye rero ibi building biriyo n'amamoto aguma agenda uko ubwira leta y'Ubujumbura hari amabuilding uvuga ngo hari amamoto kabisa none uhanura gute nibareka abamotari n'abantu b'amakinga bakore abo bantu bato nibaronka uko babaho umuntu akiteza imbere ejo abantu bidegeje mu gihugu cabo ukajya umaze muri gihugu kiri gifite demokarasi urareka abanyagihugu bakidegeje bakurikije amategeko bakurikije amategeko uwo mumotari azi neza yuko ariho amategeko yuko umuntu afashwe akoze ikosa ahantu uwo motari nta ijambo rimwe ni ikibe igihugu kigengwa n'amategeko icyo bita etat de droit igiturire bakirwanya umuntu uvuga ngo umuntu yavuye umuntu bamukuye mu minisitiri ejo bundi ngo bamuhaye mu diregiteri generale umuntu yaciye imanza za godagonde ejo wumve ngo agiye mu gutegura ibintu bitegire usanga yuko umengo no gushimira aho guhanura barashimira bagaca babashimira rero nibafate ukuri ariko kuja imbere bumvikane nabo batumvikana b'abanyepolitiki bakiriyambo kirima mu gihugu hama ababayeri bagaruke hama ivyo biyumvira ingene bugabanya ibiciro kuko byabanze kuba birebire n'ingene amafaranga yasubizwa agaciro pouvoir d'achat est accessible pour beaucoup de gens bumvirize impanuro bareka kugira ibintu vy'amaforum bihereraho ariko babishire mu mutwe nico no hano kandi nibaza ko bazoca bigenda neza abantu bumvikanye bon murakoze namwe murakoze cyane sinzi ko hari akajambo ka nyuma kandi mugira nuko abantu bariko baradukurikirana mushobora kuba mwumvise ibyo twavuze hari ibibazo mugifise muvyandike muri commentaire hama twararikire no mu kindi kiganiro kizokurikira iki tubashimira ko mwafashe umwanya wanyu mukaba amamega yanyu mukadukurikirana kuva ku ntango gushika ku mpera kandi mubihanahane naho ubutaha mwari kumwe na Jerome Kazabukeye n'umutumire wacu abasezere murakoze cyane gome ku kiganiro duhejeje kugira
twibaze yuko kizogira akamaro abazocumva hanyuma bazoduterere nabo nyine. Murakoze cyane, nawe utaha. Murakoze.